ho muri Burundi. Ho muri Burundi. Humura Burundi ni ikiganiro ciyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ho muri Burundi kiremeshwa n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu RPA bari mu bihugu bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Ho muri Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Onesime Dushimagize. Mu buhinga bw'ivyuma muri kumwe na MS Steve Niyungeko muraho ikaze nshuti bakunze ibi biganiro vya RPA mukurikire amakuru mu Kirundi yo kuri no wa gatanu igenekezo rya 2022 Rusama umwaka wa 2020 tuyahere ku ngingo nkuru ziyagitse. Umugambwe CNDD-FDD ni wugumuza imbere mu bitigiri vy'amajwi y'amatora bimaze kuja habona mu makomine atandukanye y'igihugu nkuko bitangwa n'umugwi w'igihugu ujeje gutunganya amatora seni. Nibitigiri mugabo biteye amakenga bamwe n'abandi mu gihe ahenshi basanga batoye barenga ibitigiri byari bategerezwa kwitabira ayo matora. Kubijanye n'ayo matora nyene ibihugu vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ububirigi birashima ko ayo matora yabaye mu mutekano bagasaba impande zose kwirinda gusotorana. Hagati aho ihohoterwa rikorerwa abanywanyi b'umugambwe senere wagatogwa asarira bandanya no muri kino gihe c'inyuma y'amatora muraja kuvyumva murano makuru. Nayo mu kigabane dukingira idukikije juno munsi tuja kubaganira kubijanye n'igihe c'imbeho ikaze gibondekeza cane mu bihugu vya Buraya ivyo bita hiver mu rurimi rw'igifaransa. Murahawe ikaze mwidonito. Ano makuru tuyahere ku bijanye n'umutekano aho kuri uyu wa gatanu mu gitondo ku mutumba Rugendo muri komine Mugina intara ya Cibitoke hatowe ikiziga c'umuntu w'umugabo. Ico kiziga catowe mu Bitoke umuhisi akaba yamenyekanye ku izina rya Nsengiyumva Paul. Inkuru ziva mu bajejwe intwaro zivuga ko Nsengiyumva Paul yari yiriwe asangira agacupa n'abandi ku gasantre bita Nyabiho. Yoba yishwe ku mugoroba batashe ikiziga ciwe ariko akaba atakemenyetso na kimwe bagisanzeko. Abajyango bibo basaba ko abajejwe kugira amatohoza botangura akazi kabo kugira ngo bamenye abishu wabo nico yoba yarazize. Mu makuru ya politike nayemejeje kubabwira mu ncamake umugambwe CNDD-FDD ni wugumuza imbere mu bitigiri vy'amatora bimaze kuja ahabona mu makomine atandukanye y'igihugu. Inyuma y'uwo mugambwe nkuko vyagiye biragaragara hakurikira umugambwe SNL. Ikibanza ca gatatu naco muri ayo matora c'umukuru w'igihugu kirimwo umugambo w'adasigana Iprona Idonido na Walter Kwizera. Gushika isaha 10 n'igice z'umuhingamo wo kuri no wa gatanu twari tumaze kwegeranya ibiharuro vy'amajwi yatanzwe n'abarongoye umugwi w'amatora mu makomine agera kuri 61. Kubijanye n'amatora y'umukuru w'igihugu umugambwe CNDD-FDD uzi imbere mu makomine 58 aho hose ukurikirwa n'umugambwe CNL. Aho CNDD-FDD ifise amajwi ari hejuru ni muri komine Musigati y'intara ya Bubanza. Ceci Musigati yatanze ibiharuro vyerekana ko Evariste Ndayishimiye yatowe n'amajwi 99 kwijana. Mu biharuro vy'imfata kibanza bimaze gutangwa aho CNDD-FDD yaronse amajwi make ni nko muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke na komine Gatara y'intara ya Kayanza. Muri ayo makomine CNDD-FDD yaronse amajwi 61 mu matora y'umukuru w'igihugu. Mu makomine 61 CNL izimbere mu makomine 3 gusa ariyo komine Buyengero y'intara ya Rumonge, Gisozi yo muri Mwaro na Mugongomanga yo muri Bujumbura. Niho Agatorwasa yatsinze akurikirwa na Evariste Ndayishimiye yaserukiye CNDD-FDD. Uretse iyo migambwe ibiri yagumye imbere hose mu makomine menshi ikibanza ca gatatu cari icumugambwe Iprona. Icibonekeza kandi muri ivyo biharuro biriko bitangwa
n'amasesi nuko CNDD FDD izimbere muri rusangi muri ayo matora atatu yabaye kuri uyu wa gatatu. Ikindi naco nuko CNDD FDD irusha amajwi menshi umugambwe CNL uyikurikira. Kuva kuba kane kumanuka naho amajwi yabo nka hose muri ayo makomine 61 baronse ayadashika igice kimwe kwijana. Tumushimire Walter Kwizera. Byo bitegiriye imfata kibanza by'amajwi yavuye mu matora bitangwa n'umugwi ujeje gutunganya amatora seni birateye amakenga, bikaboneka ko ibiharuro by'amajwi biri hejuru y'ivyo abantu bari batekanijwe kwitaba ayo matora. Emmanuel Niyunge ko aratubwira uko vyifashe mu mihingo imwe y'igihugu. Akarorero ka hafi kerekana ko ibiharuro by'amajwi mfata kibanza vyavuye mu matora bitangwa na seni biteye amakenga nako muri komine Bukeye y'intara ya Muramvya. Muri iyo komine abantu biyandikishije kugira bazokwitaba amatora bangana n'ibihumbi 31,483 ku biro vy'itora 119. Aha hari mu runani rw'amaradio kuri uyu wa kane mumenyesha makuru w'iradio y'igihugu Audace Ndayizeye ariko atanga ibiharuro mfata kibanza vy'amajwi. Muganga CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu uza bwa mbere n'amajwi ashika 28,293 umugambwe Iprona ukaba ufise amajwi 688 umugambwe Sawanyafrode ufise amajwi 122 uwigenga Dieudonné Nahimana afise amajwi 110 uwigenga Rohero Francis afise amajwi 89 umugambwe Senere ufise amajwi 5,722 waserukiye runanikira Burundi afise amajwi 192 amajwi yabaye imfagusa na amajwi 428 amajwi y'abataco bagize ico bavuga angana n'575. Ayo majwi yose umuntu ayateranije angana n'ibihumbi 36,219 bisigura ko ku bantu ibihumbi 31,483 biyandikishije hari ibihumbi 4,736 biyongeye ko atawuza aho bavuye. Kubijanye n'amatora y'abashinga amateka naho runani rw'amaradio ruvuga ko hatoye abantu ibihumbi 35,313 amajwi 428 abimfagusa mu gihe hari n'ayagera ku 619 y'abataco babivuze ko uteranije rero ivyo bitigiri bingana n'ibihumbi 36,360 ku bantu ibihumbi 31,483 banditswe muri iyo komine yose ya Bukeye. Bisigura ko naho nyene hari abantu bagera ku bihumbi 4,877 biyongeye ko mu mugujejwe amatora muri komine Bukeye bahavuye bamenyesha kuri uyu wa gatanu ko uwo mumenyesha makuru yihenze ku bitigiri vy'abategerezwa kwitaba amatora muri komine Bukeye bo bakavuga ko bangana n'ibihumbi 41,483 bisigura ko uyo munyamakuru yihenze ku majwi agera ku bihumbi 10 yose. Muri komine Gisuru y'intara ya Ruyigi ku biro vy'itora nimero 2 biri kwishure shingiro rya Rubanga hategerezwa gutorera abantu 350 ariko mu cegeranyo catanzwe biboneka ko hatoreye abantu 395 ku biro vy'itora bishika indwi ku mutumba Murara komine Burambi intara ya Rumonge. Abari bahagarariye amatora ku giti cy'umugambwe Senere barirukanywe bose bazira ko banse gutera umukono ku vyegeranyo vy'amajwi bitari bwuzuzwe. Aha ntitworeka kuvuga kandi imbonesha kure y'igihugu yerekanye abakozi ba seni bikoreye amasandugu y'itora yuguruye mu gihe hari n'abayararanye ku mihani wabo. Muri bo mbere hakaba hari n'abamaze igihe batabatora ku matelefone yabo ngendanwa. Tumushimire nawe nyene Emmanuel Niyunge ko ivyo bitigiri rero biriko birajuragiza abamenyesha makuru. Vikikise n'interetse atubwire uko bimeze mu mihungo itandukanye y'igihugu. Kuva mu gwiseno utanze uruhusha ko abamenyesha makuru bashobora gutanga ivyavuye mu matora ku rwego w'amakomine, ivyavuye mu makomine amwamwe biramaze kumenyekana. Hari bitigi by'abatoye byatangajwe n'abamenyesha makuru birenze ivy'abanditse bategezwe gutora. Hagati y'abo bamenyesha makuru bariko babazanya uko bari bubigenze. Mu biganiro bariko bagirira mu migwi yabo. Ibiganiro RP yashoboye kuronka nuko abamenyesha makuru baboneka ko bazazaniwe. Bamwe muri bo bavuga ko bariko bavuga ivyo babwiwe gusa ariko ta buryo bwo guhinyuza bafise. Akaro batanga naka usanga bariko batanga ibitigiri vy'abatoye biri hejuru y'ibitigiri vy'abategezwa gutora. Abamenyesha makuru muri ivyo biganiro vyabo bakabana ko imigwi y'amatora mu makomine iriko ituma bafatwa nk'ababeshi. Ku bwabo abasanzwe baritoje barafise ibitigiri vyamanitswe mu bitabo vy'amatora muri buri komine ari byo baheza bagakoresha mu kubahinyuza.
mu bamenyesha makuru nabo bajejwe gutanga amasanamu kuri televiziyo babujijwe gufotora aho ibiharuro vyerekana aho abahiganwa bagiye bararushanwa. Ufata amasanamu atashoboye kubahiriza ivyo yahavuye akugwa mu bafata amasanamu. Hari imyidogo rero mu bamenyesha makuru muri ivyo biganiro vyabo bakaba bavuga ko abajejwe gutanga amakuru ariyo communication mu gifaransa bahinduwe kandi bariko bakora akazi kabo ko gutohoza amakuru. Uruganda rwa RPA rwarondeye kumenya icyo bariko baratunganya ibikorwa by'urunani rw'abamenyesha makuru babivuga ko bishobora ko tamyidogo y'abamenyesha makuru bari ku rubuga bararonka. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, Twitter no kuri wezi3 akaburungu RPA akaburungu BI. Tukivuga ku bijanye nayo matora nyene ibihugu vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'Ububirigi barakeza abarundi ku bwitonzi n'umutekano vyaranze mu matora yabaye kuri uyu wa gatatu nkuko yavyiganiye itorokanirizo ry'ikinyamakuru c'abafaransa AFP. Icegera c'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe Afrika Tibonagi avuga ko ayo matora yabaye mu mutekano ntangere atamidurumbanyo yibonekeje ugereranije n'ivyabaye mu mwaka wa 2015. Uwo mutegetsi yanagiriye ko asaba imigwi yose kwirinda gusotorana no guterana umudugararo mu kwibahiriza ibijanye na demokrasi. Ku ruhande rw'ingoma y'Ububirigi naho mu itangazo ryasohowe na Philippe Goffin umushikiranganje w'imigenderanire w'ico gihugu n'amakungu yamenyesheje kuri uyu wa kane ko uravye ko amatora yagenze vyerekana ko hari intambwe nini abarundi bageze ko muri politike. Uwo mushikiranganje Gofe akaba yasavye kwirinda amajambo yose acyozanya kugira ngo ayo matora ashobore kurangira neza muri demokrasi. Hagataho ihohotegwa ry'abanywanyi b'umugambwe SNL yabandanya no muri kino gihe c'inyuma y'amatora. Kuri uyu wa kane hari umunywanyi w'uwo mugambwe muri komine Bugabira intara ya Kirundo yarayakubiswe n'umukuru wa zone Kigoma. Ayo mabi yabandanya kwibonekeza no mu yindi mihingo aho bamwe bariko barategwa ubwoba mu gihe abandi babomorewe amazu. Tubibaze Clovis Niyonzima. Uyo munywanyi yarayakubiswe yitwa Nzoyihera akaba avuka ku musozi Nyamabuye zone Kigoma komine Bugabira mu ntara ya Kirundo. Nkuko amakuru dukura kuri uyo musozi abimenyesha, umunyagihugu yari yicanye n'abandi banyagihugu mu migambwe CNDD-FDD na Iprona bayaga tankomanzi. Ayo makuru nyene abandanya avuga ko hahavuye haza Mayeri Jean Bosco arongoye zone Kigoma amurengera ko n'amahiri amubwira ko adakwiye kucana n'abagunyanga. Uyu munywanyi wa CNL nawe ngo acarayanyaga. Isoko rya RPA aho mu Kirundo rimenyesha ko mu gatondo ko kuri wa gatanu uwo mukuru w'umutumba yazindutse guhiga mu CNL ari kumwe n'abapolisi. Muri komine Nyanzarake y'intara ya Makamba abanywanyi b'umugambwe CNL babandanya gutega ubwoba aho amakuru atangwa na bamwe muri bo amenyesha ko hagize abanywanyi babiri babona bari kumwe baza babona imbonera kure zibashwaramo n'inkoni zikabagiriza guhungabanya umutekano. Saho gusaba abanywanyi b'umugambwe CNL bariko batotezwa muri iri joro ryakeye nkuko amakuru dukura mu ntara ya Cibitoke bimenyesha. Amazu y'abanywanyi b'umugambwe CNL aribo Nzoyiha Jafar na Mbonihankuye Emmanuel baba muri zone Nyamakarabo yarayabomowe. Nkuko ayo makuru abandanya bivuga ngo habanje gutegwa amabuye atari make kuri ayo mazu. Ivyo bikaba vyakozwe n'ugwaruka rw'imbonera kure zari zirongowe n'umukuru wa zone Nyamakarabo azwi ku izina rya Renova hamwe n'umukuru w'umugambwe muri iyo zone yitwa Manari Oscar. Muri iyo zone nyene umukenyezi wo muri zone Ruziba komine Mugina azwi ku izina rya Nzinahora Marigorete yafashwe mu kanigo n'imbonera kure yitwa Mbanze Ndore Juvenal imuhora kuba yaranse kuva mu mugambwe CNL. Ayo makuru nyene amenyesha ko kuri uwo mukenyezi hazindutse hatogwa inyandiko zitagira umukono zigabisha uwo mukenyezi ko agiye kwicwa. Ubu akaba arara ntibuca. Muri komine Mugina naho hazindutse akaguma k'abaCNDD-FDD aho bari bazindukiye ku ngoro y'umugambwe CNL no mu mihana ya bamwe mu banywanyi b'uwo mugambwe bavyina bongera bahatera amabuye. Ivyo rero bikaba vyibonekeje no muri zone Buruhukiro komine n'intara ya Rumonge mwijoro ryakeye aho imbonera kure zaraye ziravyinira ku ngo z'abanywanyi b'umugambwe CNL. Mu ntara ya Bujumbura naho amakuru ava muri zone Kiyenzi komine Kanyosha amenyesha ko inzandiko zitagira imikono zigabisha abanywanyi b'umugambwe CNL bagize uruhara mu kwamamaza uwo mugambwe zatowe mu mihana aho zamenyesha ko bagiye guhigura mu minsi iri imbere. Tumushimire nawe nyene Clovis Niyonzima. Mu gisata c'ubutungane uyu munsi ugira wa 2014 bagenzi bacu bakorera ikinyamakuru Iwacu bahagaritswe kuwa 22 gitugutu mwaka wa 2019 mu gihe bari bagiye kurangura umwuga wabo muri komine Musigati gutohoza makuru ajanye n'indwano zareko zihuza abajeje umutekano
hamwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mpozenzi hamwe na Egide Harimana bafungiwe mu ihoro rikuru rya Bubanza. Barumvirijwe na sentare isubiramwo imanza ya komine Ntahangwa ku wa gatatu Rusama. Urubanza rwabo rwashizwe mu mwiherero, hakaba hasigaye iminsi 14 kugira ngo igihe gitegekanijwe n'amategeko kugira ngo iyo sentare isohora ingingo izoba yafashe. Tumira amateka tandukire igice ca kabiri ca kino kiganiro. Humura Burundi. Ikiganiro dukingira ibidukikije cuno munsi tubaganira ku bijanye n'igihe kirangwamwo imbeho nyinshi cane ivugwa mu bihugu vya Buraya bita hiver mu rurimi rw'igifaransa. Mwagitegure kandi mugishikirizwa na Hervé Niyohire. Dukingira ibidukikije. Dukingira ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose mu bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari ryo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingira ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Ndabahaye mwiriwe nshuti bakunzi b'ikiganiro dukingira ibidukikije. Ikiganiro mwama mukurikira kuri RPA ku minsi ya gatanu. Uno munsi tuza kubaganirira ku bijanye n'ico bita hiver mu rurimi rw'igifaransa. Mu kiganiro c'uno munsi tuza kurabira hamwe ico arico hiver, iba ryari, iboneka he, mbega hari ingaruka mbi zoba ziterwa n'ico gihe gikanye cane. Ngivyo ivyo tugiye kubaganirira. Umutumire wacu w'uno munsi ni Iraduhaye Bukuru Paterne, umunyamabanga nshingwabikorwa mu ishirahamwe ry'abagenzi b'ibidukikije. Kuri mikro muri kumwe na Hervé Niyuhire. Ndakunda RPA kubera ari ijwi ry'abanyagihugu. Imbere yuko tuja mu kiganiro nyezina, reka mugenzanje Innocent Valentin singira nkabo abanze adusigurire neza neza ico arico hiver. Hiver ni igihe kimwe gikanye cyane mu bihe bine bigize umwaka biboneka mu bihugu vya Buraya, igihugu ca Canada, muri leta zunze ubumwe za Amerika, muri Australia, muri Ile de la Réunion no mu gihugu ca Madagascar eka n'ahandi. Ibindi bihe biri muri ivyo bihugu twovuga nk'igihe citwa printemps, muri ico gihe haribonekeza izuba rikwiye mu bihugu vya Buraya, igihe citwa automne, muri ico gihe ubushuhe buragabanuka cyane ku murango, hakaboneka ibicu mu kirere, imvura, umuyaga, rimwe na rimwe haranaboneka n'imvura y'urubura bita neige. Harakurikira icitwa ete. Ico gihe ca ete arico cici mu rurimi rw'ikirundi, hibonekeza izuba n'ubushuhe ku murango. Kugira hiver iboneke birafitanye isano n'ingene neige iboneka. Kurya neige iboneka haterateranye ubushuhe, umuyaga, impwemu n'ibicu. Hiver itumwa n'ihindagurika ry'ibihe bivuye ku kungena isi yakigwa n'izuba n'ingene isi izungurukira kuri yo nyene, ikongera ikazunguruka izuba, cyane cyane haruguru ya wa murongo ugabura mu isi kabiri, equateur mu gifaransa. Aha biragoye kumvikana mu rurimi rw'ikirundi, biranagoye gutahura. Ico gihe gikanye cyane hiver cama kiri ku ngero y'igipimo c'ubushuhe iri munsi y'ubusa, bikaboneka cyane muri ca gice ca ruguru y'umurongo equateur ugabura mu isi kabiri nk'uko twabivuze. Umutumire wacu Iraduhaye Bukuru Paterne, umunyamabanga nshingwabikorwa mu ishirahamwe ry'abagenzi b'ibidukikije, amenyesha ko ahanini ibihe bikanye cyane bakunze kwita hiver ko bikunze kwibonekeza ku mugabane w'isi w'amaja ruguru, hirya y'umurongo ugabura isi bita equateur mu gifaransa, tutibagiye no mu bihugu bimwe bimwe byo munsi y'uwo murongo. Aha umutumire wacu aradondagura bimwe muri ivyo bihugu dushobora gusangamwo ivyo bihe bikanye cyane bita hiver. Ico gihe ca hiver tugisanga cyane cyane mu gihugu ca Canada, igihugu c'Uburusiya, muri leta zunze ubumwe za Amerika, mu gihugu ca Finland, mu gihugu ca Estonia, mu gihugu c'Ubudagi, mu gihugu c'Ubwongereza, mu Bufaransa, mu gihugu ca Portugal, igihugu ca Norvege, mu Bubirigi, mu Butaliyano, mu gihugu ca Espagne, eka ndetse no muri Autriche, eka n'ahandi. Eka ico gihe gikanye arico twita hiver
turagisanga no mu bihugu bimwe bimwe biri musi ya wa murongo Equateur twavuze ugahura mw'isi kabiri. Ivyo bihugu navyo akaba ari nk'igihugu ca Australia, igihugu ca Madagascar na Ile de la Réunion. Yibonekeza mu gice ca kabiri n'ica gatatu c'umwaka, bimwe twita trimestre mu rurimi rw'igifaransa. Ico gihe gikanye ca hiver kiboneka mu kwezi kwa 12, mu kwezi kwa mbere no mu kwezi kwa kabiri. Nukuvuga hagati y'itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 gushika ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri. Ivyo navyo bikaba biri muri ca gice ca nyuma c'umwaka n'igice ca mbere c'umwaka ukwirikira. Hagati hakurikira ca gihe twita printemps cibonekeza mu kwezi kwa gatatu, mu kwezi kwa kane, mu kwezi kwa gatanu, hagakurikira iki ariryo twita ete mu rurimi rw'igifaransa, kirangwa n'izuba ryinshi eka n'ubushuhe bwinshi. Ico gihe gitangura mu kwezi kwa gatandatu kigahera mu kwezi k'umunani. Hagakurikira igihe citwa automne. Ico gihe ca automne gitangura ku itariki ya mbere y'ukwezi kw'icenda gushika mu kwezi kw'icumi. Ico gihe ca hiver kiboneka cane cane mu gihe igipimo c'ingeno y'ubushuhe iri munsi y'ubusa, igihe amajoro ari maremare gusumba umunsi, igihe haboneka igifungu, imiyaga eka ndetse n'imbeho, igihe haduga umwuka muke cane uvuye mu nzuzi, mu biyaga, mu nyanja no mu mabahari, kubera imishwarara y'izuba idashika neza kw'isi, mu biyaga no mu mabahari. Ni naho muri ico gihe hibonekeza neje duherutse kuvuga. Umutumire wacu Iraduhaye Bukuru Paterne, umunyamabanga nshingwabikorwa mu ishirahamwe ry'abagenzi b'ibidukikije, abandanya atumenyesha ko ibi bikanye cyane bita hiver ko bikunze kwibonekeza cyane ku mugabane w'Uburayi. Aha umutumire aratomora neza ko hiver itigaye yibonekeza mu Burundi, ariko akayigereranya n'ibihe dukunze gusangamwo imvura nyinshi mu Burundi. Kuvyerekeye ico gihe gikanye cyane arico twita hiver kiboneka cyane cyane mu bihugu vya Buraya. Mu gihugu cacu c'u Burundi ico gihe ca hiver nticigera kiboneka. Mu Burundi ibihe bikuru vyibonekeza ni nk'igihe c'agatasi. Ico gihe c'agatasi kigizwe n'imvura nyinshi cyane, umuyaga, ubukanye, igifungu, imituragaro n'imiravyo. Ico gihe kikaba gitangura hagati y'ukwezi kw'icenda gushika hagati y'ukwezi kwa 12, arivyo bita petite saison des pluies mu rurimi rw'igifaransa. Ico gihe kirongera kikagaruka hagati y'ukwezi kwa kabiri n'ukwezi kwa gatanu, kikarangwa n'imvura nyinshi cyane, ivyo twita grande saison des pluies mu rurimi rw'igifaransa. Hagasubira igihe c'ici kibonekezamwo izuba ryinshi n'ubushuhe cyane cyane ku murango mu ntara z'Imbo na Kumoso. Ico gihe c'ici kikaba kigabuyemwo kabiri. Ubwa mbere hari iki bita petite saison sèche riva hagati mu kwezi kwa 12 gushika hagati y'ukwezi kwa kabiri, yatahindagurika ry'ibihe ryahabaye. Ubwa kabiri hari iki bita grande saison sèche itangura mu kwezi kwa gatandatu gushika hagati y'ukwezi kw'icenda. Ico gihe gikaye cyane bita hiver mbega coba gifise ingaruka mbi ku magara y'abantu aho mu bihugu vya Buraya? Hoho birashika hagira abitaba Imana kubera ico gihe gikanye. Umutumire wacu Iraduhaye Bukuru Paterne aratanga inyishu. Muri ivyo bihugu twavuze vy'i Buraya ico gihe citwa hiver kirafise inkurikizi mbi cane ku magara y'abantu kubera ubukanye bwacu. Aha twovuga ingwara zifata abantu muri ico gihe ni nk'ingwara y'inkorora ikaze, ingwara bita bronchite, ingwara yitwa angine n'ingwara ya grippe. Yoyo yigeze kwica abantu bashika 70 mu gihugu c'Ubufaransa muri uyu mwaka nyene w'2020. Mu mwaka wa 2016 hiver yarisha abantu bashika 16 mu gihugu ca Canada. Eka no mu mwaka wa 2017 n'umwaka wa 2018 abantu 14 barapfuye muri ico gihugu nyene ca Canada. Ico gihe citwa hiver habakanye cyane, iyo gishitse gikunda guhitana abantu bakuze bafise n'imyaka myinshi. Arico gituma abantu baba mu bihugu vyizizigwa na hiver bagerageza kwambara ibintu bisusurutse kugira bagwanye ubwo bukanye. Aha twotanga akarorero, barambara amakoti, bakambara imipira, amapantaro, bakambara ingamiya, amafurare, barambara amaga ku maboko,
n'ibindi bintu bishobora gufuka amazuru ndetse n'amatwi. Barambara n'ibisikafu. Mu ncamake barambara ibintu byose bigabanya imbeho. Baranacana kugira inzu zisusuruke. Chuti bagenzi mwariko mwadutega abiri mu igabane dukingire ibidukikije akaba ari no ngaha kigarukiye mukamumvise ko twayaze kubijanye n'ico bita hiver mu rurimi rw'igifaransa ryari iboneka n'ingaruka zayo ku magara y'abantu. Dushimire umutumire wacu Iraduhaye Bukuru Paterne we yemeye kuduha ikiganiro. Ikiganiro mukama giteguriwe na Hervé Niyuhire. Mugire umugoroba mwiza. Cari ikiganiro dukingira ibidukikije. Kiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu ku misi yose ya gatanu. Tumushimire Reveni uhire n'umutumire ku kiganiro dukingire ibidukikije. Tubashimire namwe mwese mwawuteze yompi. Ni hano amakuru twabategeye kubashikiriza kuri no wa gatanu igenekezo rya 22 rusama agarukiye. Onezime dushimagize n'ijina yabashikirije MS Steven Yunge ko niyo yatumye amajwi n'amasanamu bibashikira tankomanzi. Twese hamwe tubasezeye tuyipfuriza kororaniko. Bo muri Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.